ba Radio Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu, bagenzi inshuti namwe bakunze ikiganiro cacu, aho twihaye intumbero yo guhura kugira ngo tuganire ibijanye n'ururimi rw'ikidagi, ahanini mu ntumbero yo kumenya ingene basoma ikidagi, ingene bacandika, ingene bakivuga no kucumva. Ndabahaye rero ikaze muri kiganiro, aho kuri uno munsi tugiye kuganira kuri ibi bibazo bikurikira. Icambere turaza kurabira hamwe, turabe tubone mbere twige dufate ico bita indefinita article. Ico bita indefinita article. Indefinita article. Tuje tugira ko turabe ubwoko ingene ikindi ciswe negative article. Negative article. Negative article citwa ingene gisa cane cane ingene gikoreshwa. Niyo umwanya wadukundira turaza gutandukira ku kintu kijanye na nomen. Nomen ni ico no kwita un nom, un substantif. C'est une structure grammaticale extrêmement importante dans la grammaire allemande kuko irafise ikibanza gihambaye iyo hageze kwandika, eka mbere niyo hageze kuvuga. Ngibi ibibazo bitatu nyamukuru nifuje ko kugaruka ko gafashanya gutegera kumva dufashanya. Nguko nabivuze kuva mu ntango, ikigwa cyose kuko uyu munsi dutanguye ikigwa kigira gatatu, no kugishira mu kibanza cyacu, donc le contexte. Nibi itugiye kwiga umuntu akavyiga akavyumva byoroshe kuko twamubwiye contexte. Muravyibuka mwese abo twari kumwe. Icigwa ca mbere kwari kwiyegereza umudagikazi muhuriye dans un lieu public, aho ugerageza ukamurondera ko un contact, ukamurondera contact, ukamuramutsa umwibwira uvuga iyuva kugira ngo urabe yuko utokomeza ubucuti. Ivyo mwavugana rero urumva ntibishobora kuba byinshi kuko ntimusanzwe muzi na muhuye kandi ubwa mbere. Mu cigwa ca kabiri, za tentative wagira, ca cifuzo cawe carashitse. Wararonse umuntu akuramutsa, muvugana ko mwavuganye, mugabo twatumye mufatiraho mwogera kugira ngo mubandane bakundana gushika naho gutumira muhira. Le contexte y'ico gisomwa ca kabiri yari muhira, aho n'ivyo mwavugana vyari en conséquence, mwavugana ivy'umuryango. None muri iki gice ca gatatu, muri iki cigwa ca gatatu, turoyehe, tujahe, turi hehe? Aha dusubiye hanze ko novyiga. Dusubiye hanze, tugiye mbere mwiduka, tugiye mw'isoko, tugiye gusuma. Niyo wagenda gusuma ukagenda wifuza akantu ugura, kumbure ntuzomenya ibintu ukavuga. Niyo waba ukazi naho hariho des structures grammaticales ubwirizwa kumenya.
hariho des structures grammaticales tubwirizwa mugabo imbere yaho hoho hariho un travail en amont ibwirizwa gukoreka kugira ngo uvuge ubwirizwa kuba ufise des mots donc le vocabulaire. Aha rero turaza gufata uburorero buke buke, uburorero buto bukenya, kuko nta wuja ngaha ngo avuge ngo ndiko ndagira liste y'ibintu ushobora gusoma canke gutora ku isoko ry'ibibaho. Bikunda turafata uburorero bukenya kugira ngo twisunge ubwo burorero tubone ibi tugiye kwiga en rapport avec ça. Ni ukuvuga iki? Mbega uzovuga ngo iki? Uzosaba iki gute naho wokimenya? Reka rero dutangure. Kubera ugiye urondera ikintu cyo gusoma, reka dufate akarorero. Ugiye urondera umuhwi. Umuhwi mu kidagi ni banane. Banane. Banane n'umuhwi. Reka tugende turondera ikindi camwa ciswa apfel. Ni camwa citwa apfel. Tugende amahirwe kiriho ngaho iwacu. Apfel ni poma. Eine Banane n'umuhwi. Ein Apfel ni poma. Reka dutanga kandi karorero k'ikiribwa kizwi ngaha kandi kiboneka. Brot. Brot. Brot n'umukate. Reka turabe ibindi bifungurwa novuga mu bwinshi mutamwumva gito. Reka tuvuge orange. Orange. Orange ni orange ni orange. Orange. Ndanze ibigirangana uburorero bune kugira ndabereke une structure grammaticale tubwirizwa kumenya, tubwirizwa kubona kandi tubwirizwa gukoresha dans des circonstances d'achat. Twerekane umuhwi. Twerekane umuhwi tuvuga tuti das ist. Das ist. Iyo formule de présentation turayizi igihe twapresenta inshuti zacu. Je vous le rappelle, pour vous dire qu'il s'agit ici d'une formule courante, une formule novuga nécessaire qu'on utilise à telle situation, à ce genre de situation. Novyita mbere, das ist eine Redewendung, c'est une formule consacrée à ce geste de présentation. Das ist nerekana umuntu, das ist mein Bruder. Nerekana igifungurwa, das ist. Reka rero tubwire ko mvuga nti das ist nerekana wa muhwi, das ist eine Banane. Das ist eine Banane. Konderekana ikintu mvise mu minwe canke mbona hariya nereka mugenzanje. Das ist eine Banane. Ndemeza yuko ari umuhwi. Akararo ka kabiri ni pomme. La formule ni yayindi, puisque le geste ni yayindi, l'intention ni yayindi. Mugabo ikintu nyamukuru sur le plan structurel, sur le plan grammatical. Das ist ein Apfel.
Das ist ein Apfel. Ein Apfel. Umukate nico gifungurwa gikurikira. Reka tucerekane tuvuga tuti das ist ein Brot. Das ist ein Brot. Bya bindi byinshi navyo orange, les oranges. Ngoresha la formule qui nous est déjà connue. Igihe twapresenta akarorero, da sind meine Eltern, da sind meine Geschwister. Formule consacrée à ce moment de présentation. Twapresenta abacu, aha turiko turapresenta iki? Ibifungurwa canke ibinyobwa. Das sind Orangen. Das sind Orangen. Ndasubiramo. Aha turiko tugerageza twiga tumenya ingene igifungurwa ikinyobwa mu butanke bacita. Navuze nti dushobora kwiga byose. Mugabo reka dufate uburorero bune ngaha natoye kugira ngo turabe ingene les structures grammaticales zimeze par rapport à cette thématique iki ibifungurwa n'ibinyobwa. Noneho ikibazo nyamukuru ni ukubanza kubera icyo kintu. Utakizi urashobora kubaza umudage. Utazi ikintu kumbura uragikeneye ugomba kukigura mugabo ntuzi ingene ukivuga birashika. Agaformule kazobakura muri iyo situation kazobafasha. Gafate karashobora gufasha. Was ist das? Was ist das? Ngiki kibazo très simple mais gifise ikintu nyamukuru gifasha umuntu ari ahantu atari iwe cyane cyane ataramenya ururimi. Was ist das? Change, was heißt das auf Deutsch? Was heißt das auf Deutsch? Was heißt das auf Deutsch? Wakibonye uracifuza mugabo ntuzi cyangwa wibagiwe ingene kivugwa. Saba kandi bazokubwira. Baza gusa was ist das? Ucerekana. Was ist das? Urya azokumva kandi azokwishura. Was ist das? Mbe mwabonye? Ahera ngaha. Das ist. Das ist. Ikibazo ni was ist das? Ibuka la structure. Une question commence, se bâtit toujours à partir d'un Fragewort. Was? Comme il s'agit d'un objet. Gifungurwa. Was? Yaba yari umuntu yari vert. Was ni ikintu. Was ist das? Cyangwa urashobora kubaza uti was? Wie heißt das? Pardon, excusez-moi. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das? Ubonye ikintu uragikeneye ugomba kukimenya cyangwa mbere kukigura mugabo ntuzi ingene bakivuga. Baza kandi n'ukuri ils sont très sensibles à ce genre de démarche. Ikibazo ni wie heißt das auf Deutsch? Cyangwa le plus simplement, le plus court possible, was ist das? Deux formules différentes, mais pour exprimer une même réalité. Ntuzi ikintu urakibona uragikeneye cyangwa ugomba kukimenya niki. Was ist das? Wie heißt das auf Deutsch? Icyo ni kimwe mwabonye das ist cyangwa das sind. Nagomba ngaha natire votre attention. N'attirez votre attention sur la forme.
iyo forme nayo si yindi, das ist eine Banane. Mwabonye eine, E-I-N-E. Mugabo igifungwa gikurikira Apfel ni E-I-N. Co kimwe na Brot, E-I-N. Ikindi naco nta kintu gifise. Nagomba ngaha ndababwire ko twamaze gushika dans le cœur même de notre thématique grammaticale. Ein nivyo bita indefinite article. Iki indefinite article. Indefinite article suffisait deux formes essentiellement. Deux formes. Indefinite article, il fait deux formes, il fait ein na eine. Eine sont les deux formes grammaticales sur le plan morphologique de ce qu'on appelle indefinite article. Das ist eine Banane. Kubera iki différence? Iyi ein ikasha mu by'ukuri, iyi forme ein ikasha deux réalités grammaticales. Iyi ein ikurikirwa soit na substantif au masculin canke neutre. Muribuka yuko l'allemand ifise un système de genus de genres grammaticaux zitatu. Hari des mots qui sont féminins, d'autres qui sont masculins. Et umugwi wa gatatu qui sont ni féminins ni masculins, ziri hagati bazita neutre. Rero, iyi ein comme indéfinite, comme forme de indéfinite, ikurikirwa n'iki? Un substantif masculin et ou un substantif neutre. Alors que eine ikurikirwa na un substantif au féminin. Mbega indefinite article ko tubonye forme zazo giki au juste? De manière générale, menya yuko ubu twinjiye mu murwi wa ikintu twabonye muri leçon ya kabiri cyiswe article. Article ni umwe mu mirwi ya mirwi munani bagira yerekeye ururimi rw'ikidage. Ababijejwe babyize, ababinonoswe barize, barapashije en revue l'ensemble des mots que compte l'allemand, sinababwiye ingene zingana, mugabo basanga ziri mu mirwi umunani. Hari umurwi wiswe article, nivyo bibi turiko turaraba. Umurwi iyo munani ni article. Twarabonye muri leçon ya kabiri ikintu bise twize possessif article. Irya forme mein, dein n'ibindi fait partie du sous-groupe de la sous-catégorie bita article. Article ndasubiramwo ni umwe muri ya mirwi munani igize ururimi rw'ikidage. Gabo nayo nyene irafise imirwi ibiranga, tumaze kubona deja imizi. Muri leçon ya kabiri twarabonye possessif article na forme zayo. Ubu muri iki gice ca gatatu turiko tubona tudekuvura la forme ya indefinite article. Numurwi wa kabiri, pour ne pas dire un sous-groupe, du sous-groupe de l'article, yitwa indéfini. Ifise forme zibiri. Eine. Derrière ces formes, hariho d'autres réalités grammaticales. Nabibagiye, ein ikurikirwa soit dans nomen,
masculin canke neutre, eine ni féminin. Et par définition, article, c'est ce mot qui est toujours devant un nomme. C'est ce mot qui est toujours iruhande un substantif. Iyo substantif rero, comme tuvuga karorero, banane, apfelbrot, orange, il s'agit ici d'un substantif qui indique, qui signifie des fruits. Iki kamwa banane, haba mu Burundi, haba n'ahandi aho icyo kintu kibonye cyitwa banane. Pome nicyo kimwe, umukate witwa umukate ngaha n'ahandi. Donc, iyo uri kuravuga icyo kintu cyangwa ukibonye, ugomba kukivuga, ugomba kugisaba, usaba uti ein Brot, bitte ein Apfel cyangwa eine Banane. Ni ukuvuga iki? C'est son appellation novuga générale. Icyo kintu cyitwa gutyo, ce n'est pas spécifique. Eine Banane, niko yitwa, niko bayita hose, c'est général donc. Mugabo rero mwabonye forme ni zibiri, eine pour icyo kintu gikurikira, iyo ari féminin. Eine zisangiye en fait masculin na neutre. Hariho ikindi bita null, ubu turanzi aricyo null ubusa, null article. Mwabonye das sind Orangen. Bisigura mu yandi majambo, izi forme de indéfinite article n'ont pas de forme correspondante au pluriel. Das ist eine, das ist ein, das ist ein, das sind Orange ucuvuga bya bintu. Jewe nibaza ko nogeza ngaha ma présentation mvuga ndi nous sommes en train d'analyser, de découvrir ikintu bita indéfinite article. Indéfinite article ikiba en sous-groupe, une sous-catégorie, un sous-type de mot. Iri muri groupe ya article. Article nayo ikaba sous-groupe du grand groupe des mots en allemand, uko ari munani. Quand tu vois article, twavuze yuko article c'est ce mot qui est toujours, ou la plupart des situations, iruhande ya un substantif canke eine nomme. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart des situations, un nom, il précède d'un article. La question est de savoir quel genre d'article, où nous nous intéressons, nous nous focalisons sur un type d'article. Indefinite article. Dusimbize rero turabe icyo negative article. Nous sommes toujours muri wa murwi wa article, wa murwi w'amajambo, sous-groupe y'uwundi murwi bita article. Article nayo sous-groupe ya wa mugwi bavuga l'allemand. Les mots de l'allemand sont regroupés, catégorisés selon 8 catégories, 8 groupes. Harimwo article. Hariho des articles ngizi, das ist eine Banane, vous confirmez. Das ist eine Banane. Das ist ein Apfel, das ist ein Brot. Mukaba attention. Hashobora kuba des contradictions, ntimwumvikane. Oya. Muri icyo gihe bica bigenda gute? Das ist keine Banane. Das ist keine Banane. Ngaha das ist eine Banane, hariya ni das ist keine Banane. No kuvuga iki? Mugenzi wawe uri kurereka icyo camwa umwemeza yuko ari muhwi, ubundi akubwira ati urihenze, icyo kintu si umuhwi.
abivuga gute? Das ist keine, donc il nie, das ist keine Banane. Il nie kw'ico kintu mweretse atari ukukivuga. Das ist keine Banane. C'est une forme de négation y'ikintu. Keine Banane. Kuvuga uyu umwana yemeza ati das ist animal. Même chose s'agissant de pomme. Non. Uriheze, das ist kein Apfel. Brot, oh ja, das ist kein Brot. Kubera iki indefinita ibyo ari byose ariko araniya kw'ico kintu mwereka atari ico. Ico kintu naco cyitwa uko aha no mu kibanyi nuko n'ahandi kure nuko. C'est général. C'est son nom qui lui est donné généralement. Das ist keine Banane, das ist kein Apfel, das ist kein Brot. Mwabonye mbere aho bitandukanye gusa ka kandi ka. Buchstabe K. Aha ni eine shirako Buchstabe K et vous avez la négation. Ngaha, au niveau de la forme, c'est exactement les mêmes formes. Pour banane qui est de genre féminin et ngaha, caractérisant le genre féminin. Kein Apfel ni masculin, kein Brot ni neutre. Donc, ici aussi, pour le cas de négation, nous avons deux formes. Kanatsinda shiraho kein, uzoreniye shirako kein ngaha uzoreniye. Ngaha vous affirmez yuko ikintu ari ico citwa uko ico kintu suko citwa iyo sumukati iyo sipom iyo ukoresha kein. Das sind même chose que à l'affirmative. Das sind mugabo keine. Keine au pluriel, orange. Mwabonye. Aha, pour la négation, keine indique que le substantif qui suit est de genre féminin, mais indique aussi pour le cas de la négation que le substantif qui suit est kein indéfinita article à la négation yuko à pluriel. Donc ici nous avons keine pour singulier féminin, keine même forme mais au pluriel. Indépendamment yuko ico kintu ari masculin et féminin. Ça c'est caractéristique de la genre non d'une babaïta numéros, nombre, genre et nombre. Nibi rero ahanini ibyo bita indefinita article négative article. Pour me résumer, je kubona des formes nouvelles formes sur le plan grammatical. Twarabonye muri leçon ya kabiri possessif article qui définissent une relation entre umuntu n'uyundi, ikintu n'umuntu cyangwa umuntu n'ikintu. Ifise forme yayo ayita aussi ukwayo ni possessif. Ubu duhejeje kubona ikintu d'ordre général indefinita article ijanye n'ikintu ifise iryo zina nyene de façon générale et sur le plan international. Donc, eine, ça vous affirmez et keine vous niez. Reka tugeze ngaha ntituronsa akanya ko kugira iki cya gatatu nari nabapropoje mugabo tuzokibandanya. Iza ndabakenguruka ko twabaye hamwe ndababwira ngiye naho utaha.